Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mwerereye hose kaze muri baho ikiganiro kibahimiriza kibatera intege kugira ngo mushobore kubaho ubuzima busagutse ubuzima twawe muri Kristo Yesu ubuzima bw'amahoro ubuzima bw'umunezero na cyane cyane ubuzima bushobora gutuma tubana n'abandi amahoro ubwo buzima Yesu agomba yukubamo nukuri ndabasengera kandi nanje nisengera kugira tubeho nta kintu kibabaje nk'abantu baba bari ahantu boba bari ahantu heza kugira baruhuke bamererwe neza. Hari ikiganiro nkunda kubona kibera ahantu ikiganiro cyitwa Kolanta ndazi hari abagikurikira cy'abafaransa bagenda ahantu mu maire meza cyane ariko bafise amajo bahakinira abantu bakamara iminsi batajya bagategereza kurya ivyo bakuye mu mashamba n'iki bakabaho ubuzima nk'ubwo novuga mw'ishamba ntiboge bagasanga basa nabi mugabo ukacuraba iyo endroit barimwo sinzi iyo ndiko ndabiraba nama mbona umenga n'igicapo c'abakirisu Imana yageneye aho turuhukira ariko turuhiye ugasanga turaraharuhiye. Imana ikurinde kuruha mwene data, Imana igukize kuruha, Imana iguhe kuruhukira muri iyo. Rero tugomba kubandanya muri vya vyigwa reka tuvyite ibiganiro tumaze iminsi tugira na Natali aho turiko turiga tuvuga ngo mbega urinde turiko twiga kuvyerekeranye n'umushaha hama twahereje kuri audio turiko turavuga kuri ca gice dusanga mu cete ca mbere c'abikorino kigabana ca mbere ku murongo wa 18 kumanuka gushika ku 26 aho ijambo ry'Imana ritwereka yuko ubwenge bw'abantu Imana umenga yahagaze kugira ngo ibusambure ibushire hasi kuko mu mushaha wacu harimwo novuga investissement hari abantu badushizemo isi yadushizemo uko twakuze badushizemo kandi mwibuke benshi twarezwe n'abatazi Imana n'abitwa ko bari bazi Imana y'idini kandi nagomba kubabwira ngo Imana y'idini ntayitandukaniye n'impwemu y'iyisi kuki muhemu y'isi niyirema cyane niyiri nyuma iri derrière novuga l'esprit religieux cyane muhemu y'idini ni naho ubona Yesu mu bantu yakariye gose ntaho uzobona yakariye umusambanyi ntaho uzobona yakariye imborego ntaho uzobona yakariye Zakayo mu kwiba n'ibindi ariko tubona yakariye cyane abo bantu bari mu idini nompa ko atabakunda mugabo no kubera barugaye gose bumva yuko bazi Imana kandi bahumye. Rero Imana iragomba kudushikana mu rwego aho tuhumuka. Ikintu nkundira Yesu nuko iminsi yose iyo muhuye iminsi yose antukaje n'ivyo vyama binshikira tubona ko dutanga ibi biganiro iminsi yose yasubiye kungendera mvuga ngo yo umpuye mu muzimagiza unkuye mu mwije ni nk'amaso yanje yiyugaye kuba verite ari aussi précieuse kandi simple urumva. Rero tugomba kubandanya turiko turavuga none Natali ico kintu coba caravuye he ivyo vyiyumviro vy'isi bega ivyo vyiyumviro vy'isi biconsistant quoi. Ndabaramukije kandi ndashimiye abantu bose bamaze imisi batwandikira no kuri hara n'abadushingiye intara baratubwira ati ntako twakunze ya audio y'amatamperama ati ayayo yasigaye kutwinjiza indani hari abadutwengeje baratubwira bati mumuzitanga imisi yose abandi tata ahubwo muza muratanga imwe kundwi ti kuko turazisubiramo cane ibyo byose rero biratubwira yuko Imana ikirabagendera kandi tukabishimira Imana cane bene data ntituhengeshana kubashimira igihe cyose turonse audio ariko ntibiducira umanza n'abataziturungikira mu b'amahoro navyo nyene. Rero ico kibazo ni ciza cyane kubera twaratanze ama exemple y'ubuzima bwacu par exemple turavuga tuti no mu rugo twarasanze yuko twari tuzi Imana vyitwa ko twari dukijijwe kuva kera hama tugwa mu mutego wo kwibaza yuko Imana iri kumwe natwe twari ko tugendera mu idini urumva kandi uri kugendera mu idini ntumenya kuri mu idini usanga ari mécanisme de pensée niku bakwigishije nuko wavyumvise hama ukagenda no mu bikorane vy'ingo by'abategura imanza by'amafiance donc ugategurwa est-ce que kuronka izo information ni bibi
pas du tout ni byiza mugabo nuko kenshi ico tubijya nk'ivyamwa ko navyumvise ko ba Olivier na Nathalie donc ni nabigenzoje ndabigendera no ndibuka ko ari umuntu wigeze kumbwira da yarambwe ati Nathalie je ibintu navyigiye ko amansi banakumvirije bya bintu ntivyakunze mwa ntirega sisi navuye ko je ndagukiza naramugaye nti ce n'est pas moi uvuze ico cyugibutsa Yesu amaranye imyaka 3 nabigisha 3 n'inusu nukuri umve bari kumwe na jambo yaremye ivyo yababwira era amajambo y'ubuzima yarabivuze ati amajambo ndababwira c'est y'ubwenge c'est l'esprit et la vérité n'amajambo y'umuhemu n'ubuzima ariko agira gende malgré ivyo yabashizemo yabahaye cyababwira ati nimuve Yerusalemu mudahawe ubushobozi mwibuke ubutumwa bwiza n'ubushobozi butuma ivyo mwumvise bicika ubuzima urumva bicika ubuzima bw'ubukristo hari ijambo mperuka gusoma ryankoze ko ubuzima bw'ubukristo ntitububamwo par imitation tububamwo grâce à l'habitation ubuzima bw'ubukristo ntitububamwo kuko twiganye ariko tububamwo kubera utubamwo aho ni Imana novuga yaduhamagariye amen kuko niho dusubiza iteka nyenejo kuko twava tuvuga ngo ni naka ngo niwe yatugende niwe yadufashije niwe yatubwiye no kandi n'abaza twumviriza yaba muri aka kandi cyangwa mu myaka 10 si twe dukiza ni Yesu fait ni gusubiza amaso kuri Kristo ni gusubira ugakizwa fait chaque jour Yesu yabwanga rega nimufate votre croix wamuweza ati none tuzokoma tuko turasufura no nukwebera ugashiva imviro vyawe wigishijwe n'iswa bishira hasi ukemera ko ico Kristo yavuze arico ugasaba mpemu yera ndagusavye umfashe ibi ntabyo nshobora kandi kenshi hari igihe bisa nk'ibisazi kavuga ati no rero ndabaha example isanzwe fata nkuru muganga no nababwiye ko mfite formation de médecin imyaka yose barakwigishije mécanisme de pensée n'ubu yende ko ndakaniriza abantu ntanga ama example yo kwa muganga kubike nivyo nabayemwo nivyo niyumviriye nivyo niteguyemwo nivyo banteguyemwo niyo ma examen napashijemwo donc après imyaka umaze wiga kandi unakoreramwo ni ibintu bisanzwe ko umuntu yize amategeko yimvira nk'umunyamategeko akoresha amategeko umuntu wese yize agronomie azokoresha ibicapo ivyo yizemo ni ibintu biri normal rero fata exemple plutôt muyumvira uti warize kwa muganga urazwa hari ingwara zica n'izitica hari zimeze gute hari zifata imiti n'ibiki hama kazumva Imana ngo Imana irakiza birega biroroshe ku muntu atize ivyo buganga kwizera ko Imana ikiza rero kenshi nuko hashobora n'abavuga ngo burya abaganga ntibizera oya ni mutahure mécanisme de pensée nibisigura ko batizera mcenda skora abaganga bizera la preuve naje ndizera mais akazi gahari ko gukuramwo ingene wabarize nibisigura ko ivyo wisa rubusa kuko birafise ikibanza cavyo navyo tuzobivuga kuvyerekeye umubiro kuko ikibanza c'umubiri kirahari nivyo ntibisigura ko vyose ucubifata nabi bisigura ngo uzoca ugisukari hama ugwaye diabete shagira ngo bongo ntemo yarazoza no ifokama ko hindura Aussi ngene ufungura uhora wifata nabi uhora hari ibintu utaruzi ni vyiza kunabimenya mais hari ahantu la médecine ifise une limite muri iyo limitation baratubwiye ati no iyi ngwara irica iyi cancer irica sida irica ibintu byinshi birica twese turabizi ariko ukazobona ijambo ry'Imana yakubwiye bijanye n'ico waronse révélation mena bavuga ati ndi kumwe nawe ntuzopfa moi j'ai vu des cas moi je connais des cas personnels abantu batapfuye kandi bategezwa gupfa avuga ibintu nibishoboka uyu muntu yacitse ku icuma entre guillemets rero navuga nti habacaba intambara yingene warezwe ingene wize naho bamwe ntivyo korohera Olivier kugendera muri iryo révélation yo kw'Imana ikiza kurusha jewe rero aho warembeye aho wamvestishije niho yakutera ikibazo ariko nshari gihe tukaza ngo abandi ngo ujye ntiyizera oya bivana naho yagende par exemple ntibigeze ugira ingorane y'amahera donc c'est normal ko Imana kuyiprovision canke birakoroherana muri iyo dimension
hari undi yakomeretse yaciye mu buzima bw'ubukene avuga ati abana yego mugabo je namye ngwana ibyo by'amahera ashatu hanze tubireka Imana urahoza imitima ariko iby'amahera je nzobishobokera naho mvuga nti naho nizo ntambara mu vyumviro tugira umwe wese bivanye naharemvye. Wow, Imana ishimwe cyane nukuri uko mbandanya numva aya majambo niko mbandanya niyumvira kuko mwibuke iyo turiko turavuga iyo mpwemu tuguma tugaruka impwemu y'isi yiganziye umushaha wacu muri système de pensée zacu novuga système de pensée uburyo twiyumvira ni ibintu byacitse reflex ntukinavyibuka kugira ndabaye kumbura karorero nk'abantu batwara imodoka urabona utwara imodoka hari igihe bakwigisha amavitesi bakakubwira ngo ucushiremo icyambere ngo ugafyenda kuri ambriage ngo hama ngo ukaca winjiza ukunye ngo ugaca ugira ukunye ukibigira rimwe na rimwe ukavuga none ariko umaze igihe ubikora ntucibuka ushobora kuvuga uti ivyo ntituvyumva rwose kubera twebwe si twese dutwara imodoka kwandika ndaraba nk'iyo ndiko ndigisha umwana ataramenya kwandika ingene bandika beneda ingene ahusha uhakwa kuvuga uti uri kurigirisha kuko wewe terima vyakugiyemwe ni reflex naho wowe uhumirije gute naho vyogenda gute ni ikintu cacitse reflex n'uburyo bw'ikwiyumvira ni ibintu vyakubayemwo ku buryo umenga vyaracitse reflex rero vyabaye wewe rero iyo reflex yabaye ya wewe ni reflex ivuga ngo ndagomba kwidegemvya kuvyerekana n'ivy'Imana ni reflex ivuga ngo burya urihagije urashobora kuba uwihagije ni reflex ivuga ngo ndagomba gushika mu ntumbero zanje n'imigambi yanje mugabo umuntu ntiyigeze aremerwa kugira ngo ashike ku migambi yiwe kuko ata migambi yiwe ihari umuntu yaremewe mu mugambi w'Imana. Aha nashaka kubaza ikibazo kandi urumva ngira ndakibarize benshi none urabona yuko twako turavuga ivyerekeye abagiriki n'abayahudi uheruka turavuga yuko abayahudi abayuda bari gicapo c'abanyedini urabona yuko na Yesu yanabakarira gusa ati ibintu muko murakora sibye none ko vyitwa ku munyedini akoresha ijambo ry'Imana akurikiza ijambo ry'Imana aripanga aripangura dumwa aragerageza akagerageza kurishira mu ngiro ndibuka n'igihe Yesu yigeze kubwira abigishwa ati rega vous sondez les écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie mais elles rendent témoignage de moi none umuntu yogira différence entre kugira itandukaniro hagati y'idini no gukurikira Imana vy'ukuri no kumenya Imana no kutarongorwa niyo mpwemu nkuko wabivuze y'isi yinyegeje iciki y'idini. Ikintu nagomba kuvuga ngaha nagomba kuvuga burya amajambo y'Imana Paulo yarabivuze ariko aravuga ngo la connaissance enfle burya ubumenyi ngo butuma twishima twirata twirarira ariko impwemu niyibohora impwemu niyirukura rero ugiye kuraba Yesu ntiyigeze ategeka yuko dutwagwa n'amaprincipe kuko yarigeze kubwira abayuda bamukurikira arababwira ngo murasesa ivyanditswe kuko mwibaza kuronka ubuzima muri vyo ngo ariko yamara nivyo binshingira intaye ngo ariko nimugomba kuza iwanje kugira ngo ndabaha ubugingo ni nk'umuntu yobona icapa canditse ngo imuyinga naha maze akaca afata kuri ico gicapa kumbe apana imuyinga na kiriko kikwereka direction yo kuja imuyinga wowe ukumira kuri ico capa urumva ukumira kuri ico capa uti nasomye muyinga umve kiriko kikwereka muyingi yiji yigana iyiri kiraja nuko rero abantu benshi bahagaze ku majambo barumva ijambo bakaca bataruka ngo yo ngujya mukozi w'Imana ngo avuze ngo nigishirira ngo aratse urumva akaca ba mu bigumba vyashushe après une semaine ntakivuga gwagwamo gwaheze wa mushuho waheze ukaca wibaza uti nibiki ikibazo ikindi kibazo urumva muri ico gihe wavuze yuko la connaissance enfle donc iyo umenye nivyo hari igihe wumva ijambo kandi wow irafasha kandi iragutabaye ukandi ukumva yuko rikuvanya ahantu rikagushikana handi ni vyiza none bisigura yuko rero ca gihe cose igitandukana yuko turi mu idini cyangwa turi mu idini ni n'urukundo rw'Imana kuko
ndibaza yuko hari igihe mvuga nti nabitoye Olivier ntavyo aramenya bisigura ko Olivier nshobora kumusuzugura ntaho yawe ntavyo urumva ntavyo uratahura peut-être ko urukundo rw'Imana ruvuga ati Imana ndagushima kunshikanya ahantu kuko uhashikana mu gucishwa bugufi sivyo kuko igihe twavuga ivya revelation uba waciye bugufi uba watawe none entre gutangara yes nabitowe navyumvise no gucovuga ati yo Mana ntabara ndabibonye umuntu abimenya gute canke abigenderamo gute urumva tuce tugaruka muri ya mirima mwibuke yuko hari imbuto zaguye mu murima agereranya Yesu ngo n'uwakira ijambo akaryakirana umunezero mwinshi afise uwo munezero mugabo c'est une très très bonne chose mugabo iryo jambo ntirishinga imizi iyo mizi ninde iyo mizi ni ngo vyose vyaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe iyo mizi niye kuko mwibuke Yesu yaravuze ngo ni umuzabibu ngo namwe muri amashami urumva akongera akavuga ngo nabatoranije nanje ngo simwe mwandonderije nabarondeye kandi nabatoye kugira ngo mugende mwami ivyamwa vyamaye ku mashami ariko amashami akura heho ubushobozi mu mizi cufata rero amashami agiye muri formation y'ingene barema ivyamwa kumbure arashobora gutravaya akazogira ivyamwa hari ivyamwa tari dutunze muhira kwa mama donc vya decoration dukuru birabiye kure wamenga ni mihwi wamenga na mavoka ariko ni ibintu bari barabaje mu biti barasize irangi ubiravye bisa navyo ariko sivyo rero idini muri force yacu mu bushobozi bwacu turashobora kugira ivyamwa bisa n'ivyamwa vy'impwemu mugabo mu nyuma bariyo babiriye ko bakumva nta buzima bakumva ntibiruhura nico gituma tugarutse rero mu mushaha muco nariko ndababwira bene data ahonye iyo systeme ya kera y'ukwikukira mu vyerekeranye n'ivy'Imana igomba kuza igasambura ni naco gituma Yesu mu kuza ubuzima yabayeho ubuzima nk'umuntu ari sumi totalement kuri data nico gituma yakunda kuvuga ntaco nigenera ubwanje ntaco nipangira sinkora ivyo nipangiye ariko seno ico mbonye data akora nanje ndagikora uko nyene umve bene data nagomba kubabwira mu mishaha yacu haragoramye nico gituma iyo ubajije umuntu canke urahera no ku mwana bewe kubera ko bamukubise c'est lui qui a commencé niwe yatanguye cyaka kubwira ngo sinamukubise namukosoye urumva kubera iki kuko barakwigishije kugira ngo mperuka kumva umupasitori yari karavuga mu biganiro ariko aravuga ngo ngira Imana ashangwa ngo y'amagambo yavuze ngo yaba kabisa ngo tutarakizwa ngo ndamusavye tujya ngo kuri terrain tubirangize ngo ndamwereke donc urumva hariyo esprit yo mu buryo bw'isi ikubwira ngo utironkeye solution urapfa ifu ko wironkera solution hakaba rero la bonne nouvelle ni bwa butumwa bwiza Imana igomba yuko bushikira n'imishaha yacu bwa butumwa bwiza buza buvuga ngo hariyo umukiza si uri umukiza wawe hariyo umukiza yaje ku bwawe no mu rugo rwawe no mu ishuri ryawe no mu kurera abana twe mu rugo twaraciye bugufi turavuga tuti Mana jewe anski mo concert naravuze Mana jewe umve sinzi uko baba umugabo jewe izo nkora no guparangana no guhusha gusa aho rero wigisha hanze ndavuga butumwa urumva kandi Imana icimwe yuko idakoresha bari parfait urumva mbe ninde yovuga urumva ebana ndavuga nti Mana ndadugije ibi ndasavye ingo muri jewe umugabo wa Natali bene data yaraje abumwami Yesu agomba kuba umwami muri domene zose muri ivyo cigwanira muri ivyo gihanze amaso abantu muri ivyo cihanze k'amaso umve ufise umwami ntiyaje kugira ngo akubipe ngo aze ngo ndagukijije ndacomotse ndakurindira uzogaruke duhurire mu ijuru yaje kubera wewe ubutumwa bwiza Imana ibahezagire mugire ijoro ryiza mutwandikire uko muvyumva nikiriko kirabafasha
amen.